ninde azorega ab'Imana yatoranije? Ninde umviriza vrema, ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, mbega ni Imana izotureka kandi ariyo ibatsindanishije, kandi ariyo yadutsindanishije. ninde azobatsindisha? ninde azoza agatuma dutsindwa? Kuko umuavoka mwiza muri Etats-Unis, muri procès, umuavoka mwiza hari abavoka badatsindwa, uravyumva, nibo bapreda canke bahagararira ama companies, arashobora kugutuma utsinda utari gutsinda. Bibiliya ivuga ngo ninde azotuma batsindwa? Ninde azodutangura Fisto hejuru? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Ninde d'abord azoturega? Ninde accusateur? Ninde bamwita parti mu mategeko y'Uburundi ni parti civile? Wa undi soit reka singwe aba professionnel bari ngaho kangome muri domaine maîtrise. Ninde azoza kuvuga ngo turabanyamakosa? Ninde? Mbega ni Imana, ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Oma ishobora kuba ariyo itwakize ikaba en même temps l'accusation, ariko en même temps ikaba l'avocat. Nishobora kujuba hore zibiri. None ninde azotwagiriza? Ni Imana, kandi arigira gute? Ari dutsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Rero ninde azotuma batsindwa? Ninde azozana ibirego biza gutuma dutsindwa? Ninde uwo muntu? Ninde uwo muntu mwisi? Ninde azodutuma twebwe dutsindwa? Mbega ni Kristo Yesu, ni Kristo Yesu, kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta niwe, en d'autres termes, niwe justification. Alléluia, celui qui justifie l'impie, niwe celui qui justifie, uravyumva, l'inique, celui qui justifie le pécheur. None yonsindanishiriza, kandi exactement wa munsi ku musaraba yafashe ma place, ntibishoboka. Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitayeko aradusengera. Niwe intercesseur wacu, niwe atunihira, niwe adusengera mu ntambara turiko turacamo, niwe agusengera mu kiriyo uri kuracamo, niwe agusengera muri injustice uri kurasubisa, niwe agusengera mu kibazo uri kuracamo, niwe ariko aragusengera n'igihe wowe umeze nk'uwamaze no kuvyibagira wadendebukiwe. Wewe aragusengera, wewe arakwiyumvirako, wewe araguporta, ashaka kubona uheza, ntashaka yuko umutahe yashize ku musaraba uva impfa gusa. Niwe agusengera kugira ngo ushike a destination, kuko ahandi ikiguzi ciwe co wari icubusa, ariko agushize kw'inguvu ziwe. Haleluya. Kubera iki gashengero ry'Imana mvuze ibi bintu? Nuko kenshi abantu b'abakristo kimwe mu bintu bibatera kwisuzugura canke satani kubanesha, nuko satani yama kugarukana mu makosa wakoze muri kahise. Yamashaka kukuzanamo kwiyagiriza, culpability, afatiye kubikunanira canke kuvyakugoye, canke kuvyo utarashikako, canke kuvyaha byo muri kahise.